byose imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Ambasaderi Evelyne Butoyi, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyeshamakuru, jewe Dr. Fidel Nkezabahizi, umushikiranganji w'amagara y'abantu, jewe Engineer Egide Nijimbere, umushikiranganji w'inyubako, uraba rusangi, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho. ndarahiye ko ntazocigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'abarundi, kubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko n'ugukumirana, guharanira no guteza imbere agateka k'azina muntu n'ako abene gihugu bose.